Baramutse tubaha ikaze muri kino kiganiro inkuru y'imvaho mutegurirwa n'uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Bonesha FM. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuyaga ku bijanye n'umugambi w'igihugu wo kwigisha abana ku buntu ukuri kurashirwa mu ngiro inyuma y'imyaka 20 uwo mugambi utanguye ukaba watanguye muri 2005 umugambwe CNDD FDD ugiye ku butegetsi. Uwo mugambi ugiye mu ngiro hakaba hatangura kwibonekeza ibitigiri biri hejuru by'abana batanguzwa ishuri. Ni mu gihe hari abavyeyi bavuga ko hari amafaranga bagumye barihishwa n'abayobozi b'amashure amwe umwe wese agashinga igiciro uko avyiyumviriye. Haravuga ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho mu mashure n'itituka ry'ubumenyi n'inyigisho. Muri kino kiganiro inkuru y'imvaho turi kumwe n'abatumire babiri. Turi kumwe na Gaspard Kobako urongoye umugambwe AND intadohoka ndetse waranakoze mu bushikiranganje bw'indero. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze ku butumire nkuko mu bivuze warakoze mu bushikiranganje bw'indero kandi turongoye umugambwe urunani w'igihugu uruharanira demokarasi. Ivyo indero turabikurikirana turabizi twaranavyize. Ubundi turi kumwe muri kino kiganiro ni Antoine Manuma urongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB. Kaze muri kino kiganiro. Ego ndabaramukije imbere ndanabashimiye ko mwimviye kuntumira ndamukije na mugenzanje Kobako Gaspard tujya gusangira ikiganiro. Undi twari twifuje kuba kumwe ni David Ninganza icegera c'urongoye icire hamwe Sojepaye Burundi hakaba hari no makomite y'abavyeyi hano mu gisagara ca Bujumbura ariko akaba yafatiriwe ku munota wa nyuma. Twari twifuje kuba kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero akaba yagomye avuga ko atakanya afise ko kwitaba ubutumire bwacu. Mediatrice Munosabe akaba arije ngiye kwashikiriza kino kiganiro. Leo Masengo niwe gihagarariye. Jean Baptiste Atungimana ni mu buhinga bw'ivyuma. Mukanya twinjira mu idonido ya kino kiganiro. Inkuru y'imvaho bwo kumenya neza inkuru y'imvaho. Mwamaze kumva ko kino kiganiro ari inkuru y'imvaho mwumvise abatumire tugira dusangire kino kiyago kubijanye n'umugambi w'igihugu wo kwigisha abana ku buntu washizwe mu gihugu kugira habe amahirwe angana abana mu mashure y'intango yo kwiga atamafaranga abavyeyi barishe. Uwo mugambi ukabura abana bo mu mashure y'intango. Tudatevye ikibazo ca mbere ndacerekeze kwa Antoine Manuma urongora runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB. Igihe wari umukuru w'igihugu ico gihe atangaje umugambi 2005 wo kwigisha abana ku buntu mu mashure y'intango niho waruri wavyakiriye gute? Ego murakoze kumbaza ico kibazo. Jewe muri 2005 nari maze imyaka 8 nigisha. Murumva rero ko ivy'uyo mugambi wo kwigisha abana ku buntu nabikurikiranye navyumvise. Hanyuma mbere wari umugambi mwiza kuko mu bisanzwe kwigisha abana ku buntu byari gutuma abana bose baba abo mu miryango yishoboye canke ifise uburyo yabaye baja kwishura. Mugabo rero nsubiye inyuma gatoyi sinovuga ko hari umugambi wo kwigisha abana ku buntu kuko kwigisha abana ku buntu bisigura yuko ivyo abana vyose bakeneye biba bashobora kubironka ata buryo barinze gusabwa. Je rero novuga yuko wari nk'umugambi wo gukuraho amahera y'ishuri. Ico gihe ndibuka ko batangisha 1500 ariko murabona ivy'abana bakenera ni vyinshi bikoresha impuzu ivyo vyose rero urumva mugabo ni nabavyeyi babo baguma babigura. Rero kwari nko gukuraho amafaranga yo novuga nti amafaranga y'ishuri. Ariko mbere
n'ivyo vyo gukuraho amafaranga y'ishuri ntibyanashobotse. Ni ukuvuga yuko uwo mugambi wo kwigisha abana ku buntu wagarukiye ahanini mu mvugo, kuko uyu munsi siko tubibona. amahera faranga barihishwa none y'ishuri, abavyeyi barihishwa amahera menshi cyane, kandi umuyobozi w'ishuri wari we wese we afata ingingo yigombeye ku mahera atezwa kurihwa. Harabariho ibihumbi 10, harabariho ibihumbi birenga ivyo 10, harabariho munsi. Nuvuga nti rero inyuma yo kumenyesha uwo mugambi ahubwo habaye akajagari, kuko uyu munsi umwe wese mu bayobozi b'amashuri arihisha amafaranga yigombeye. Murumva rero ahubwo amafaranga uyu munsi akenewe ku mashuri ari ku mutwe w'abavyeyi, kandi iyo hakenewe iki canke kiriya baka amafaranga abavyeyi. Ivyo vyose rero bigatuma novuga nti atarugero kanuni ruriho ngo amafaranga ariho. wewe wovuga ko tawakiriye neza. Twebwe iyo ngingo no kuri twayakiriye neza, nuko gushita itagiye mu ngiro, kandi mu bisanzwe gushika uyu munsi baracyavuga ko abana biga ku buntu, abo mu mashure mato mato, mbere novuga nti abo mu ishure shingiro bivugwa ko biga ku buntu. Mugabo ivyo nabivuze ndabisubiremwo, ni kuri ntivyigeze bija mu ngiro. Ngira kumbure tuje kwa Gaspard Kobako, ico gihe muri 2005 wewe wari usanzwe uri ku buga bwa politiki, uwo mugambi wo kwigisha abana ku buntu mu mashuri y'intango mwabakiriye gute mu mugambwe AND ntadohoka? Murakoze cyane. Twari ku rubuga rwa politike ariko nitwari mu mugambwe AND ntadohoka, kandi politike nitwayizi ico gihe, ahubwo ico gihe twari duhejeje kubisikanya na leta y'imfata kibanza ariyo twarimo, igihe twari turongoye ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, tuvuye mu bundi bushikiranganje twari turongoye ibikorwa bya leta. Hama rero mu kwezi k'umunani ntihezo mengo hari tariki 25 niho leta irongowe n'umugambwe CNDD-FDD yimikwa. Hanyuma rero mukuru w'igihugu ico gihe karimbikwa aravuga ati kuva no munsi hazoza kw'ibyo kwiga ku buntu. Burya mfatiye ku byo nize n'imbere yaho ko nari nsanzwe ndabizi, ibyo kwiga ku buntu hajya ntabiriho nakare. Kwiga ku buntu ngira ngo nimvugo mbabarira amatwi kugira ngo kwiga kuri gusa. Mwebwe uwo mugambi mukiwumva mwawakiye gute? Twabakiranye amakemwa, twabakiranye amakemwa ko twarabwa mbere ko bidashoboka. Jewe naragize amahirwe gukora mu bushikiranganje bw'indero, ariho na mazi igihe kirekire kuko natanguye kwigisha 1986. Urumva ko bavuga ko ari bikovongo mu bandi imbere yo kwigishwa, ko natwe twarigishijwe turazi ngene twizemwo ico byasaba. Abakeye mugabo nta byagusa byariho nakare bitero bwenge buke. Hariho noneho n'umuntu urangere no yavuze ati nimba mwiyumvira yuko abantu bashobora kwiga ku buntu, ati bazohava baronka ibyo ku buntu bike bitafisa akamaro, kumbure ntihagire ico bahava bavamo. Yaramunye politike w'umurundi, hariho nabandi barurangira no bagiye baravuga bati nimba mwibaza yuko indero izimvye, ati murageza basi ubucucu. Uwo ni nk'umu president wa leta z'umwe za Amerika, umwe Barack Obama yasubirwa na Trump. Hanyuma Nelson Mandela yavuze ati burya ibintu vy'indero ni uyo Paris agasanduku tuvuge nyakuri kugira ngo ushobore gushika ku iterambere. Hari n'uwavuze ati yari muntu yanyigishije muri kaminuza rurangiranwa yitwa Cheikh Anta Diop i Dakar, yitiriwe umuntu rurangiranwa yari umuntu w'injabwenge bwo bita mu Gifaransa sava. Umuzungu w'umufaransa yitwa Jean Pierre Jarousse
tucinjira mu ishuri yavuze ati uwo bayibaza yuko ibyo kwigisha iby'indero ari ibyagusa ati yoba yihenze cyane kuko ibintu byo kwiga no kwigisha birafise ikiguzi ati wewe rero wibaza yuko ari ibyagusa canke uzokwiga ku buntu atawoba wihenze cyane birafise rero ibintu bisaba kuza kuvuga yuko abantu bo kwiga ku buntu bisaba yuko atamwambaro bokwa ko munyeshuri byosaba yuko atamafaranga yotangwa mu kanya gaheze yavuze atari 1,500 yasabwa atera kwara kugira ngo bagabanye nayo kuza kuvuga ngo kwiga ku buntu byo nibibaho kuva na kera amashuri atangura agifisa kanovera ntavyo ku buntu byabaho nuta n'umubyeyi atashobora gutanga amafaranga yafoma ayarihigwa muri yafashanyo ya paruwasi kuri bamwe bege abasengero ni kuvuga rero ibintu byo kuvuga ngo ku buntu tuvuga ko ari imvugo y'uruhendo kubivuga ni byiza indero kuri bose nibyo ko twara tubivuga igihe haba inama mpuzamakungu yabereye ijomusia mu gihugu ca Thailand bavuze bati kuva uno munsi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 ati gushika mu mwaka wa 2015 hazobe indero kuri bose bavuze indero ku Burundi aho bashatse kuvuga iki bavuze bati indero tugerageze ibe kuri bose no kuvuga umwana wa Nyarucari umwana wa Ntabonekora umwana w'umuntu afise uburyo bubayabaye n'umwana w'umukuru ukuvuga bose binjire mu ishure baronke ubumenyi bumwe indero imwe maze uwifitiye ubwenge ndemanwa azoshobore gushika kure nivyo basaba muri Afrika mukijana amafaranga barihishwa ku ishure ntibifitanye isano n'ibyo birafitanye isano n'ivyo ariko navuze yuko atamara ashobora kwiga ku buntu mwe nimumvise ko bidashoboka kuko ibintu by'indero birafise ikiguzi gihe cyose bimwe bita mu Gifaransa bati iby'indero birafise ku nta byagusabiriho ntibinashoboka k'igihugu cy'u Burundi ivyo ntivyo ndashoboka guti ko berike kiri mu bihugu bikenye ku isi ndaragerageje muri ca kigega kugira ngo bagerageze yuko abantu bose bashobora kuja mu ishuri nako ntibyashobotse igihe haba ikigega ca rusangi cashirwamo amafaranga n'abanyaburaya hari abafaransa hari ababirigi hariho abo muri Holland n'abandi umva cyari kigega cashirwamo amafaranga abantu benshi ibihugu byinshi kugira ngo ivy'indero mu Burundi bitere imbere bibe kuri bose ico dukuvuga ni hangiro iyo hangiro rero kuva ritanguye mu nama ya bose y'ijomusia 1990 gushika mu mwaka wa 2015 yari hangiro ibihugu vya Afrika byari vyihaye ndetse ibihangiro by'ibihugu byo kwisi kugira ngo abana bo kwisi yose cyane cyane bo muri Afrika harimo nabo mu Burundi bashobore kuja mu ishuri ari bose maze umwe wese amahigwe afise azoshobore kuyagira ubwenge ndemanwa twahawe n'Imana bushobore gutera imbere kuko iyo umuntu agiye mu ishuri yitwa ko mugenda mungana ku rugero rumwe mugabo uko mugenda muratera imbere harabagomba mu ishuri kubera ko bafise ubwenge harabagomba mu ishuri kuko bafise ibyangombwa harimo na ya mafaranga none ayo mafaranga utayafise bya bikoresho fasha nyigisho zo bikura hehe rero kugira ngo ibyo byo kwiga ku buntu ndako kuri bose bikunde leta ari gutegekanya mu kigega amafaranga ajanye n'ivyo imbere y'ukubivuga n'ahandi murabona ingorane zaciye zigenda z'urukwegane ubukene kutaroka bya bikoresho fasha nyigisho nabigisha bonyene bagateba bagatakazi kubera bwa bukene bagatabakoma Gaspard Kobako mu mafaranga leta itegekanya gukoresha ku mwaka hari yahabwa igisata cy'ubushikiranganje bw'indero ivyo bikoresho mfasha nyigisho ntibushobora gukupfa muri ayo mafaranga buhabwa ubwo bushikiranganje ego mu bisanzwe ayo mafaranga uravye integuro ya leta
si amafaranga y'ikirenga si nayo na menshi ari naho nyene twategerezwa kugira ishimikiro tuti ibintu by'indero reka tubiha amafaranga menshi ahubwo ashoboka kugira ngo Burundi bw'ejo buze bugira abantu b'injabwenge. Hari umuntu yigeze kuvuga yari mutumire buno munsi atashoboye kuza ngaha araheza nk'amezi 2 canke 3 ati mbega hari igihugu kitagira injabwenge, hari igihugu kitagira injabwenge hama kugishoboye gutera imbere gute? Ntiyashoboye kuza ngera yiwe shaka kuvyivugira. Rero ayo mafaranga yategekanijwe ntajanye n'urugero rwo gutanga ubumenyi ku buntu, ikitavuzweho ni kuri bose. Nico gituma tugira tuti ugomba yuko inka iguha amata uyiha ubwatsi urayigaburira nta kintu na kimwe kiva mu busa ni nko atamuri wiga ku busa. Ego kumbe ya turakugaruka ko Antoine Manuma Mumse Gaspar ko bakavuze ati mu Burundi gutanga indero n'inyigisho ku buntu nk'ivyo kunda we ni kubibona? Ego cyane niko ndabibona. Mbere washaka kugira leta imenyeshe yuko abana biga ku buntu yari yisunze y'amasezerano mpuzamakungu. Iyo bishoboka rero ko babishira mu ngiro kwari gushira mu ngiro ayo masezerano mpuzamakungu cyane cyane araba uburenganzira bw'abana, ivyo bita convention relative aux droits des enfants. Muri ayo masezerano harimo yuko inyigisho mu mashure mato mato inyigisho zitegerezwa gutangwa ku buntu. Mbere hakaba nihimiriza sinzi bayita obligation abana bakaja kwishure bose atanumwe avuyemo. Nibaza ko ari muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi yari yafashe iyo ngingo, ariko kugira ngo ije mu ngiro hatiza gufatwa izindi ngingo merekeza. Ni kuvuga ko amafaranga yose yari gukoreshwa mu gisata c'indero yategeza kuja ku gatwe ka leta. Ni kuvuga ko ya mafaranga akoreshwa ategekanijwe ku mwaka akoreshwa na leta bategezwa kuba bategekanije uburyo bukwiye kugira ngo abo bana bose baje kwishuri kandi bige ku buntu nk'uko leta yabivuga kuva mu 2005. Ariko rero nabivuze byagumye mu majambo nkuko ko yabivuze bose bakeneye kuja kwishuri biga ku buntu kuko hari biba bikenewe. Uvuze ko biga ku buntu no kuvuga yuko byose ibyo bakeneye wabitegekanije, ibyo kwambara, ibikoresho mfashanyigisho, amakaye, byose biri ngaho ataco basaba umuvyeyi. Rero ivyo navyo ntivyari gushoboka. Ku Burundi turazi ni igihugu ciwacu tubayemwo, turabona ngene leta amafaranga ikoresha turayabona, yategekanijwe mu gisata c'indero turayabona, kandi mbere n'ayategekanijwe mu gisata c'indero igice kinini kirenga 80% n'imishahara y'abigisha y'abakozi. Ayarenga 80% n'imishahara y'abakozi bo muri ico gisata. Bisigura yuko igice gitoyi rero gisigaye kidashobora n'ukuri kwishura ku bibazo igisata c'indero gifise. Kitavuzwe coco ni kubaka amashuri ko mwaba mwumva ko hatari hake abana bicara hasi, kandi agenda amaze kuhibonera. Shaka mugenda hafi kuri kwishure ishingiro rya Busoro ndafise raporo abana bicara hasi abandi barasunikana. Jewe narinje no mwishure hari intebe zibiri
mu kirasi c'abana bajya bimenyereza bo muri maternelle hari intebe zibiri rero nukuri ivyo kwiga ku buntu byo nibaza ko bitigeze bija no mu ngiro ahubwo byateye akajagari mwe umuyobozi w'ishure akeneye amafaranga cyamagara ya komite rwagwego ngo rurongo ishure amafaranga akenewe naya baca bagenda gushikiriza ubutumwa nta bindi rero nukuri tudahendanye kandi ni vyiza yuko haba kuvugisha ukuri tukareka guhendana tukaraba igihugu ingene kimeze ingene uburyo igihugu gifise bukoreshwa ubutegekanijwe ingene bungana kuko burya igisata c'indero gikeneye uburyo bwinshi cyane kugira ngo dushikaho twovuga tuti abana ko kubokwiga kubuntu ego kumbure ugifise ijambo wewe urakurikiranira hafi ibijanye n'indero ubu twovuga ko kuva mu mwaka wa 2005 uwo mugambi atakunguka na kamwe woba warazanye ku gihugu canke ku bavyeyi canke ndetse no ku banyeshuri habaye uruhendo novuga nti habaye uruhendo nukuri uvyumvirije mu majambo ni vyiza kandi leta yarerekanye ko ifise ugushaka bimwe bita volonté politique ariko nabivuze ivyari gukunda ko bija mu ngiro kuko igihe uwo mugambi wamenyeshwa nkuko ko Gaspard yabivuze hariho ikigega rusangi abafasha Burundi bahurizamwe amafaranga bita Fonds commun de l'éducation nukuri carafasha cyane carafasha amashure carafasha novuga nti intwaro y'amashure administration scolaire ku nzego zose mbere ubushikiranganje bukaronswa ibikoresho bimwe nk'amamodokari n'ibindi ariko ico kigega rero cavuye kigenda nk'ifu y'imijira ubu nta kikiriho ubu wumva umugambi kanaka ugasanga iyo migambi ni migambi mito amafaranga ariko akoreshwa muri iyo migambi ugasanga n'amafaranga make ugasanga umugambi kanaka ufashije intarizi uwundi ufashije intarizi nkubo hariho umugambi wa cantine scolaire ugasanga uri mu mashuri makeyi nturi hose ivyo byose urumva ni ntambamye ivyo vya cantine scolaire ntaco vyaje kugabanya ku bitigiri by'abana bashobora kuba baheba amashuri aho cantine scolaire iri ni kuri harakarusho mugabo uyu munsi rero cantine scolaire yaje kuba nk'umuzigo ku bavyeyi kuko hamwe wumva ngo abavyeyi basabwe amafaranga yo kugura inkwi aho novuga nk'ishure shingiro yo kubuyaga mu gisagara ca Muyinga ayo mafaranga yo kugura inkwi akaza yiyongera ku yandi yasabwe kubikenewe kw'ishure nk'iryo shuri ndiko ndavuga hariho ibihumbi 6 abana umwe yatswe hagacaza ngo amafaranga yo kugura inkwi ngo yo guteka ivyo kurya muri ya cantine scolaire ahandi bivugwa ni kwishure shingiro yo mu Kayogoro ya kabiri bwa mbere basabwe ibihumbi 7 mu nyuma bati oya zana ahubwo ibindi bihumbi 5 vya cantine scolaire umengo ngo nivyo kubaka ngo aho bazorira urumva rero ni kuvuga uburiro sare bazoriramwe murumva rero icari kuza ari inyisho kigarutse kuba umuzigo murumva hari kibazo gikomeye ni bya bindi twariko turavuga byuko uyu munsi nta rutonde ruriho mu gutangisha ivy'amafaranga
nahi Bujumbura turumva amashuri amwamwe basaba amafaranga arenga ibihumbi 10 na bingahe murumva ko aho gutora inyishu y'ibibazo ivyo bijanye no kwiga ku buntu byaje ari umuzigo ukomeye ku bavyeyi bituma mbere n'abana uyu munsi bariko baraheba ku bwinshi hano babwira yuko ibitigiri biriko biramenyeshwa sinzi ishiramwe ryamenyesheje yuko mu mwaka uheze hahevye abana ibihumbi 260 ariko bashobora kuba barenga kuko nagira mvuge ivyo naronse muri raporo nko muri komine ya kera ya Mabanda hari ishure abana bahevye bashika hafi 150 ishure rimwe none bahebeshwe nuko hajeho umugambi wo kwigisha abana ku buntu oya sivyo vyonyine umva baratangishwa amahera mugabo hariho izindi mvo kutabona kazoza kutabona akamaro k'ishure murabona nk'ubu abaheza amashure ya kaminuza ayisumbuye baricaye nta kazi bafise bamwe badandaza amayinite babana rero bakaraba bati mbega nitwaheza tuzoba nka barya bene wacu bajya tuvukana bajya babaye reka tugende kare ivyo vyose rero byo gutangisha amahera bikaca biza rero vyunyura umutangishije amahera adafise umuvyeyi aca avuga ati jewe reka bareke no kungora mbona nabo mfise bahejeje baricaye wa mwana rero yari mu mashure y'intango akaba ahevye uko Ego kuburengera reka twerekeze kwa Gaspard Kobako imyaka 20 heze umugambi uriko uraje mu ngiro biragaragara ko hari bitigiri by'abana batanguje amashure byashe byiyongera mwebwe nta kunguko mubona ku wo mugambi warazanye mu gihugu eka dukuri nta kunguko kuko ibiharuro biragaragaza yuko atakunguko kabaye gute ndabaha akarorero mu biro bijejwe gusuzuma ubumenyi mu mashure mu gifaransa le bureau des évaluations du système éducatif Burundi ukuvuga ibibazo bitangwa haba kubaheza ishure shingiro haba kubaheza igisata gikurikira nukuvuga ko byavuye ku bice 70% ubu biri munsi ya 50% ku rupimo ibiharuro umuntu yagiye araharura ivyo ni ibintu bigaragara ushobora kugenda kubaza muri ivyo biro tugiye turapima urugero ukugena abantu bagiye baramenya ivyo ni ibintu by'ibiharuro biharurwa rero gutunganya ibintu by'indero samajambo si politique ni ibintu byigwa uti abagiye mu ishuri naba barashobora kwinjira ari bice birenga 100% muri bimwe byo kuvuga indero kuri bose bagize bati reka duha amahirwa aba bantu bose bashobora kuja mu ishuri twongere ko n'umwaka kugira ngo baje mu ishuri ari bose duha amahirwe bose hariho rero abaguma ku ishuri abaregwa bagwa mu ishuri hari n'abaheza ivyo ni ibintu bipimwa si politique gusa politique bumva uko bivuze bantu ati harabusanga ari uruhendo mugane wa umunyepolitike usanzwe muzi yitavye Imana yavuze ati wiga kuri gusa ukiga ibiri mu busa ukavoma ubusa nivyo vy'uruhendo kwiga ku buntu ntibiriho kuko amashure ubumenyi burafise
ikiguzi mu mwanya uheze yavuze ati ibice 80 kwijana ni mishahara 20 nivyo bikenerwa kugira ngo abaregwa bige ibikoresho fasha ndigisho ibyankenegwa hariho ingwa hariho nibindi none ivy'indero uzobiha ibice 20 kwijana hanyuma imishahara ifata 80 kwijana umva indero toma barayihebye ubora bayihebye bagize ati genda mufata amafaranga hanyuma mutahe mwigisha uko mushobora ega none nabakurikirana burya ibintu by'indero jewe nabyize n'ukuri mbabarire twagiye kuvyiga aho mu gihugu ca Senegal i Dakar naya ndacakigega cashiramwo cajamwe amafaranga yabafasha mu by'indero ku bice 52 kwijana nisho catumye tuza kwiga urumva bimwe byo kutaha mutahe mu by'indero bagize bati genda mwebwe mwige iby'indero nimwaza muzoce mugira murabe ingene indero yogira kanovera pere dushise ntibaciye badushira muri ico gisata bwa mbere baciye banadushwiragiza umate genda hariya undi genda hariya undi genda hariya je ndibuka ko niho ndahereje ndagiye mu nyuma muga hariho n'utize ibintu by'indero ivyo birababaje ku muntu baba yaratanguye aheza imyaka 32 ko je natanguye kwigisha mu 1986 kuvuga yuko aba barongoye igihugu arabo bagize amahirwe canke bagize amahirwe baraturonga iyo duhuye ubwo barabagira ati mwigisha wanje urazi ngene biryoshe guze urya ni mwigisha wanje ni kuvuga yuko azi akamaro k'ubwenge k'ubumenyi wamukaburiye kuko ubwenge ubumenyi n'indemanwa ubumenyi n'ubwo wiga mu ishuri umuntu kazohura n'umuntu yakwigisha akavuga ati wewe waranyigishije ni kuvuga ko hari ikintu yagushimyemo nawe wamushimishije yavuze ikintu cy'akajagari tangisha amahera kubibona kubyifuza no kugira ngo ivyo byobaye ibyo ku buntu ukaza usanga wa wundi yatanze menshi kurusha hariho n'ubukene ntawo budeha ibintu rero byo kurera ni ibintu byo gufata n'uburemere bwabyo tuvuga ibintu bya kantine scolaire ndabizi ibintu byo kugaburira abanyeshuri kugira ngo bashobore kumbure kwiga munda batatubiswa vuba burya nabo nyene nta byagusabiriho urumva yavuze ikiguzi cingwe uraguze uniforme uraguze bikoresho fasha nyigisho none bumva yuko byo kubuntu ibigishoboka reka ntanga karorero kagaragara twe twaragize kugenda kwigisha mu ntara ya Karusi ya kera aho amakantine cyane baravuga bati igitsina gore abanyeshuri igitsina gore nibatera imbere kurusha kugira ngo nabo nyene baje ku rugero rwa bene babahungu b'igitsina gabo murazi sho byabyaye barabaha ibyo kurya bakaha amavuta mu tubido uvyaye umwana w'umwigeme baca bavuga ngo mbega ugeze ku tubido tungana uvyaye utubido tungana ushika naho ikirema muntu citirirwa amavuta ngo jewe ngo niyongeye ko akabido kagira kabiri ngo kagera gatatu kare gushika kuri gatanu no kuvuga babonamwo ibindi bintu atari ubumenyi mugabo ari ivyo bafungura ubwo bubido bumaze kubura amashuri yabahagaze ivyo ni ibintu byabaye biri muri raporo mushaka kuza kuraba ukuvuga rero nivyo bya kantine scolaire ninduze gushiraho leta yatera gushiraho ikigega rusangi amafaranga ahuriramwe kuko imbere yuko imbere yuko iyo ngingo yo kwigisha abana ku buntu ifatwa ico kigega cyariho kigahurizwamwo amafaranga yabafasha Burundi abagenzi b'u Burundi kuba ko Gaspar yavuze ko ayo mafaranga yari ku bice 52 kwijana by'amafaranga yategekanywa na leta ku mwaka ico kigega rero cyavuye kinyika ntakikiriho ubu hari migambi wumva mu by'ama projet ugasanga projet iyi ifasha intarizi
projet ifashe intarizi ugasanga rero rimwe na rimwe mbere ayo ma projet nta karusho kanini azozanira igisata c'indero kubera iki kubera yuko ayo ma projet igihe ahagaze bimwe yahora afashamwe biba bihagaze aha turaza ama projet menshi yo mu gisata c'indero yahagaze hanyuma ibyahora bikorwa bigahagarara ni iki tubashasubije inyuma igisata c'ubumenyi n'indero mu nyigisho icyasubije inyuma igisata c'indero ni byinshi ubwa mbere nizene ko ndavuga uburyo ntibukwiye namaze kubivuga ko ibice birenga 80% by'amahera ategekanye nayo guhemba abakozi urumva bya bindi byose bikenewe bijanye no guteza imbere akanovera nta urabona ko amafaranga abigenewe ni make cyane kuba guteza imbere akanovera no kwigisha abarimu imwe nagenda babarira abasohoka uyu munsi ubumenyi n'ubushobozi sikirenga abari imbere babizobereyemo bari bamaze kugira gufata umurongo nabo bariko barakukuruka abandi bariko baratakaza babivutse ko na bya bice 80% bitegekanijwe mu mahera akoreshwa mu gisata c'indero murumva ko atakwiye kugira ngo barimu nyene babifitiye nuvuga nti uburambe bagume ku kazi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega mu mwaka uheze wa 2024 ushira wa 2025 hagiye abarenga 30 kandi baguma bagenda ku mwanya ibitigiri biguma vyiyongera kabisa n'abariko bararonka akazi cyo kuvuga ko bazoja ku rubaho ngo bigishe mutu muri muntu bazoba bariko bariga ingene ahubwo boshikira abo bandi bagiye iyo bari mu bihugu vy'abarabu canke mu bindi bihugu mbere n'ivyo muri Afrika ngaha baravuga baja mu Buganda canke muri Kenya mbere hariho n'abatakazi bakikorera ivyabo hanyene mu gihugu bakikorera ivya kuko babona atakarusho bariko bararonka murumva n'abari ku murimo nibatekana rero ivyo vyose biza vyunyura ivyari bihasanzwe rero tugarutse ku mugambi wo kwigisha abana kubuntu nukuri twabivuze vyagarukiye ku munwa gusa kuko twababwiye ko ahubwo abayobozi b'amashuri bariko barikika mukiza batoza amafaranga bavuga bati twe twabuze amafaranga dukoresha kuko leta nayo yategekanye ntiyaduha ntayahari none bimaze kumera uko ni kuvuga yuko abana uyu munsi ahenshi bicara hasi abandi bakagundana ivyo byose ntibashobora kwiga umushiranganje heretse gutanguza umugambi yise zero enfant mal lancé incroyable uwo mugambi ntaco waje kungura mu bijanye n'ingene abana bashobora kwicara mu ishuri ngira wahereye mu majambo nyene ngira reka urumva aha mu Burundi ifo que ubwa mbere tuvugisha ukuri yaravuze ati ubu nta mwana azosubira kwicara nabi mugabo kugira umwana yicare neza mu ishuri bisaba iki bisaba yuko haboneka intebe ico ni cambere izo nazo ntazihari jewe mfise raporo nko kuri iyo shure yitwa ishure shingiro yo kumuyaga mu gisagara ca Muyinga higa ngo abana bashika 3,000 ariko ngo nta ntebe n'ijana ziri camwibaza none bo kwicara neza gute
ikindi cya kabiri kugira abana bicare neza nuko baba bafise ibirasi bikwiye ni ukuvuga hamwe hicara abana ishure ririmo abana 100 ririmo abana 102 mwe mwumva bo kwicara neza gute naho izo ntebe zoboneka ntizoronka aho zije kuko iyo shure sinovuga ngo ni sengero kuko abana nukuvuga yuko n'umwigisha adashobora nuvuga nti kubakurikirana neza ntaronka nahaca kugira ngo ashike hari inyuma y'abana banyuma bicaye ntaronka haca ariko igisubiza inyuma ubumenyi abigisha nta ruhara baba bayifisemo abigisha bwa mbere icyo novuga kugira ngo umwana yige neza aronke ubumenyi bukwiye uruhara rw'umwigisha n'intangere rero kuba umwigisha bifisemo uruhara biva kuri leta none umwigisha nimba adafise ubumenyi bukwiye ubwo bumenyi ari kubuhabwa nande na leta ko niyo itegura abategura abigisha kugira ngo umwigisha ntaba ariko arigisha neza nuko ashobora kuba atamerewe neza none harabigisha baja kwigisha batafunguye kuko umushahara bahembwa mw'abantu uyu munsi dufata nk'umwigisha yigisha ngaha mu gisagara cya Bujumbura agahembwa 300 none ayo mafaranga arashoye no kuriha ura ika yakumbure Gaspard Kobako wewe warakoze mu gisata c'ubushikiranganje bw'indero havuzwe ibijanye n'amafaranga arihishwa abavyeyi ku mashuri atandukanye ivyo nta ntambamye bishobora kugira kumenye bw'abana canke kuguheba amashuri birafise ingaruka kubera kuko abavyeyi muri rusangi barakenye ni kuko igihugu gikenye naho tugomba kubideha canke tukabiha kare amafaranga urumva aratangishwa mu rudubi nuko yabivuze Antoine Manuel Nzanje haratangishwa amafaranga menshi haratangishwa ku ngingo no ku ngazi zitandukanye kubera ko urumva nta tegeko riho uriyaringaniza neza urumva yuko ivyo birafise ingaruka nkuko ibindi bintu bishobora kuba bifise ingaruka uvuze ati mbega habuze iki yavuze ati nyigo mberekeza reka ndodagure zimwe nongereze kuzari yavuze harabuze uburyo habuze uburyo bw'amafaranga kugira umugambi ushobora kuja mu ngiro bya bice 52 byava mu mahanga baravuze ngo barikwije turikwije rero wirisiremo mugabo butare iyo bugiye ntitumenye ubutare bwa shobigere bungana njyane ho ari kuva ayo mafaranga kurumva ari akarusho ari bitikire baduhaye mbe amafaranga akurika jahiye nibaza ko meje gucaja mu ndero kugira bya bikoresho fasha nyigisho biboneke gushira mu mutahe muri leta ntibiye bimwe bya bice 20 kwijana ahubwo bijya 80 kwijana byateza kuja mu mutahe w'indero umushahara ugafata 20 kwijana sivuze ko ari amafaranga byoca bacurura oya boyongereza no kuvuga umutahe kuja mu vy'indero akaba 80 kwijana imishahara igafata 20 kwijana so kuvuga ko ari bintu twocurura mugabo imishahara akaba karusho bigafatira ku butunzi ku mwimbo w'igihugu mwe bita PIB mu gifaransa umwigisha agashobora kuronka harara agashobora gufungura iga nta mwiza w'inzara hariho umwibusa w'ikirundi avuga ati narigeze kubaza umushoferi umwe mu bantu bantwara hari kera hariho ugicumbishwa kumwe nkuko bavuga mu kirundi ndamubaza nti mbega naka namaki ngo ya data kuja ngo nta mwiza w'inzara ngo bavuga gute ubwo ko yarashonje haize imyaka 20
irenga none no munsi ubuzima bwazimbye nako bwatitutse wumva bizogenda gute ibi bintu byo kuza kuvuga kwidadira mu majambo turikwije wikwije mu bihe ewe utigaba ntigaburira ni nguko butigaburira atigaba bajya bafasha bagize bati okay uvuze ko wikwiye sawa kora turabe hanyuma bikaca byanka bigashika iwandabaga igihugu c'u Burundi carigeze gusaba ifashanyo kugira ngo gifashe abaganga bama bari muri yegerege kugira ngo dushobore kuronka akarusha gahengwe mu myaka 4 ingoma y'ububirigi yavuze ati reka tubafashe u Burundi bwarafashe igihugu kuza gusaba igusaba mwiza mugasa usega mugabo n'ivyari bibi rero ibi icyo kuvuga ngo turikwije kwikukira nivyo kwikukira kwiza nuko reka rero dusongore narigeze ko bari mukuru w'igihugu hari tariki 3 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka weze kwa Gitubuto nyene icubahiro ubu dusigaye turonka abantu batazi guhadikiriza amavuga avugisha yandi nizo kuzirira vuba leta kugira yabihakaye niko bimeze aho uvuga ururimi rumwe ukaruvuga mu ndimi nyinshi gushika naho utumva ico umuntu agomba kuvuga rero birahambaye yavuze abarimu bagiye 30 mu cankuzo byabaye uko nyene mu Kirundo byagiye uko nyene muri Malawi muri Mozambique muri Zambia muri Kenya muri Uganda bagenda hose ukuvuga ko yasambye ariko bayivuga rero ntoza kuvuga gusaba wa mwigisha ngo mbega hari umuntu adashobora kwigisha kumbura atageze wowe uri ntabo nikora uzotanga iki ninka yanka ikamwa ico yariye ati mbega ntibo gira uruhara kumbure mu kudatanga ubumenyi bwa udakwiye birashoboka none yagiye mu bindi aho kuja kwigisha umva yotanga iki na utangisha dafise rero ngira ngo niho novuga kuri ivyo bya zero enfant marasi urumva yatazi bitigire jewe byo ku gira aho uticara nabiheruka ndiko ndigisha iharifu bashikanje na jewe nari mu mwaka wa 2 murumva mufise ndabona ko shaje sivyo ndawisha imyaka kuze no kuvuga mfise imyaka 7 8 niho nabona abantu biga iharifu yagamuka amatezi ari bwaze kuzaje mu nyuma bena uba bena ubu bena aba bi aho niho naheruka abantu bicaye atacu bagize uno munsi rero raba imyaka twasubiye inyuma ingene ingana birateye ubwoba birateye isoni iki rero ni icifuzo cy'ubushikiranganje kuba rero abashikirwa abafashe ubushikiranganje bataje ngaha kandi sibyo bavuze kuvuga ni kimwe gushira mu ngiro n'ikindi tuze bigera uvuga ngo twifuza yuko abana bofungura ku rugero rumwe kandi rukwiye mu gihe ndavize ngo zero enfant asi canke marasi mu gihe atantebe zikwiye ejo bundi umutumire twari kumwe bari yavuze ati mbega birashoboka yuko abana babura aho bicara kandi hari bitara bya leta naciye mvuga ndi hariho umustanderi yavuze ati yari ibiti byose by'ibitara aho mperereye hanyuma umuntu umwe reka ratera inkuru ati mbega basha mustanderi akurikira azorya iki azorya ibiye uwo mustanderi no kurya by'abene gihugu murabona aka karorero ntanze abakuru nabwishwa hiziritse reko bari wavuze mbega bisha hiziritse ngira ngo nivyo bigishijwe impene ntirisha hiziritse baguha bijya nyene wagenewe harimo nivyo mu ndero kugira ngo ushobore guteza imbere indero akanovera kayo rero ntaje kizokwizana nkibi bya Singapore murumva iyo yavuye kubera ko hari abaye bwa bushake bwa politique la volonté politique neza mukabinda zari zamu kesheje yageze ngaho ego nibaza rero ko dukwiye kuza turavuga ibintu tugana ku musozo wa kino kiganiro mu majambo avunaguye Antoine Manuma mwavuze ko umugambi wo kwigisha abana ku buntu ari umugambi mwiza ariko urimo intambamyi zitari nke hakogwa iki ubwa mbere bwo kwigisha abana ku buntu bidakunda nuko koba ko yabishikirije ahubwo hofatwa ingingo zitavuna abavyeyi nimba ari ico baterera bagaterera ko leta
ntiyoshobora kwigisha abana ku buntu kuko hakenewe byinshi mu gisata c'indero. Naho yokongera buryo nk'uko bako yabivuze ngira ngo hamwe nk'ibi bijanye ngira no kwimba ubutare ngira vyotera imbere bigatera imbere amahera kinjira ari menshi, ariko rero naho vyogenda uko burya uruhara rw'abavyeyi ni ntangere kuko nta leta izogura impuzu z'abana ngo bakwize mu gihugu cyose, nta leta izogura amakaye, nta leta yoshobora n'ukuri novuga nti kuronka uburyo bwo kuronsa abana ivyo bakiko ni byinshi cyane. Rero ni vyiza ko ubwa mbere haba kuvugana ukuri tugafatira ku kuntu igihugu cacu kimeze. Ivyo nivyo bibura. Ntituhave rero tuja mu vyiyumviro vya kure. Murabona aho iwacu turavuga tuti imbona kazoza 2040 2060 mugaba atakimenyetso kuko imvura igirigwe umuntu arashobora kurabira ku gicu ati nukuri mukanya imvura iragwa. None twofatira kuki kugira ngo tuvuge yuko koko abana bo kwiga ku buntu nta na kimwe. Rero icya kabiri tumaze kuvuga ukuri tukavugana ukuri ni ukuvuga yuko twoca duha agaciro indero kuko indero inyigisho n'umushinge w'iterambere ry'igihugu. Ivyo bihugu koba ko yavuze biteye imbere mu butunzi mu buhinga no kubera indero y'abana b'igihugu b'ivyo bihugu. Ikindi coza tureke kuvuga amajambo yo gukengereza indero y'ugwaruka ngo nuwize kaminuza ntacamaze nuwize, ahubwo twiyumviye tuti mbega umuntu yize agaheza amashure yisumbuye amashuri ya kaminuza kugira ngo agira akamaro be yoronswa inyigisho zimeze gute? Kuko uyu munsi ndagenda babwire hariho akajagari muri ibi byo gutegura intonde z'ivyigwa ibi vy'amaprograme. Kubera iki? Twaramaze gushira mu mutwe ngo impenirisha ahiziritse. Reka nkora ibi nironkera utwonje. Ubu niho tugeze. Nabize rero barimo bafise ivyimviro nk'ivyo. Nukuri igihugu tuzosanga carasubiye inyuma, noneho vyaranatanguye. Umaze kubona abana bicara hasi, ivyo vyari kera tugitangura amashuri mu myaka ya 70. Uyu munsi rero usanze nukuri umwana yicaye hasi birateye isoni, aho usanga ishure ryose gishaye hasi. Rero turabe ibishoboka kuri leta, turabe ibishoboka ku bavyeyi, ivyo vyose tubishire hamwe, dushire ingufu hamwe kugira ngo nukuri tuteze imbere indero. Guteza imbere indero no gutegura kazoza k'igihugu. Yego ngira ngo kumbure Gaspard Kobako Antoine Manuma aravuze ko indero ari umushinge w'iterambere kugira ngo
ugwaruka rw'Uburundi mu Burundi haswe kugarukanwa indero y'akanovera umuti wo kwihutirwa gutorwa n'uwa ngakoze cyane nkuko bivuze indero no mushinge w'iterambere nabivuze babantu bari barongoye ibihugu babivuze hariho Mandela hariho Barack Obama hariho amwigisha yigisha muri kaminuza bahagerana muri Dakar n'abandi reka hariho no mu Burundi yabivuze hoko gwiki urabona ingene Singapore yubatswe mu myaka mikeya twikibukiye mu gihe kimwe je nibaza yuko abaturongoye bogenda muri Singapore bagafata indege kagenda hariho abantu batari bake bagenda mu ishuri Singapore bati mbega mwabigejeje gute mukuru wa Paraseme yarigeze kubivuga hari umwaka uheze mu kwezi kwa ruheshi ngira n'Uburundi bwari haye ngira n'Uburundi bwari hayihangiro bari hayihangiro niko mvuze ko bakwiye kunagurwa bakaja mu ishuri bakiga bakemera akabi kuko barakuze kugira ngo turonke ijya rujya rugero Singapore igeze ko nuko tugenda tukumva tukongera tukumviriza irega heza imyaka 180 harabaye inama y'ibihugu bita du tiers monde umushikiranganje w'Ubushinwa Zhou Enlai acagenda barira barya abantu bafasha abazungu Zhou Enlai ati ifashanyo yanyu dukeneye kwidufasha kugira natwe twifashe il faut que votre aide nous aide à faire seul hari mu gihumbi kimwe amajana 955 abandungu hari bandungu mu ntara ya Jakarta nizinga twebwe rero turi ibintu tugaca tugenda dushize hariya ku kibuga c'indege tukababandarisizaho nizo ngorane kumwe kwa baba masaye bagenda kwiga hariya i Londres bakaza bazanye zampamya bumenyi zo hejuru dogutora ajitse hariya kunuzeye ku kibuga c'indege cyarusha bakaca mwambika kagaharawe nizo ngorane urumva twe niduhinduka nivyo manuma yavuze ico ni cambere kuja kwiga hanyuma ibyo twize tukabishira mu ngiro kuko twe ibyo twize tuca tubishana hariya ni yambona kazoza atari wa ruhendo imwe yitse vision atari illusion mu rurimi rw'Ifaransa hariho ibimenyetso mbega tuzoja muri yambona kazoza gute imyaka 5 imaze gukokoka tukiri hahandi ahubwo tutari hahandi tugenda igihinagongo dusubiza inyuma y'ibirenge iby'amashuri ariko aragenda amazima yongo agaruke hanyuma duhindero akanovera ndabisubiramwo duhindero akanovera education de qualité bitagenze uko nibishoboka ibi bintu byo kuvuga amajambo mabi ataryoshe bihagarara amashuri ntacamaze ukabivuga kandi wowe waragiye mu ishuri nivyumvikana ingene umuntu ashobora kuvuga ngo amashuri ndacamaze ngo nabize kubera kuko kumbore wivye ukiba menshi ngo je ngo ndahambaye ko mfise amashuri amafaranga menshi wivye kuko utarafatwa ibyo ni ibintu bibi cyane ndakunda kuvuga ndudugurirako ngo ntidukeneye intererano turikwiye none bimwe 52 kwijana wayazanye wayasubirije yayandi twahora turonka mu bukene nibutse rero yuko abaganga bigeze gufashwa myaka 4 twemere akabi turakuze nta wimene igihute twemere ko dukenye umaze kwemera ko ukenye ukavuga yuko indero atacimaze biba byakugoye nayambona kazoza nta kamaro hanyuma tuve muri ubu bukene ubu butare budandarizwa mu kinywa biturabizi twaravyumvise baze barashira habona ati ayagiye muri berebe naya bizogena neza mu myaka rero 20 sinovuga twataye umwanya ngira tuhakuyicikwa twarasubiye inyuma dusubira inyuma nk'ibirenge tugenda igihinagongo turiko turahendana ibyo si byiza hanyuma mu kurangiza novuga yuko umushikiranganje sinigize umuvugize wiwe yabivuze itariki 9 z'ukwezi kwa ruhesha ubwako heze yavuze ati umunyororo uvuye ku ndero yo hasi ukagenda mu yayisumbuye ukaja muri kominuza ntibigikurikirana hariho mayo de la chaîne zaracikaguritse nugusubira kuzunga hanyuma yaravuze ikintu gihambaye ati nugushira abanyeshure mu buraro kuko abari mu buraro baronka umwanya munini yo kwiga ugukina ugufashanya
zekore a regime d'interne bazisubizeho baramaze kubona niko twize kuko wagiye kwiga ubanje gutura ibikuso bine mu murima impange zibiri canke zitatu twe twarabikoze mugabo urumva twaragumayo ukagenda ubanje guca ubwatsi bw'inka ugashubira ugashikira kuri bya bikorwa uri muri interne nari kariga urumva yuko mutaba muri ko muriga ku rugero rumwe mu njamba k'ivyo nivyo vyokogwa niyo ntererano yacu hanyuma ubwanyuma abantu baturongoye nibumva impanuro ibi byo gutumirwa ntuze suko vuga ko uri njabwenge ahubwo hari nivyo butinya nahandi wucuza ukabivuga ukavyemanga ukavuga uti hakwiye gukogwa iki ntituze turabyumvira hariya nabigisha turabateye indeke nibagume ku kivi bumire ko hanyuma ne bashobora gushikira ubumenye bakaza baranagurwa bimwe by'amastage bakaza baranagurwa kugira babashire ku rugero rumwe ntuzoshobora kwiga indwi zibiri uzoca kwigisha amezi 6 umuntu atanga ico afise umwigeme kwisi mwiza atanga ico afise none wewe uzo kwiga mu ndwi zibiri hamoza gutanga indinganizo y'amezi 6 Nino kuri ivyo bishikirijwe n'abatumire bacu kucokogwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro neza umugambi w'igihugu wo kwigisha abana ku buntu dukengurukire abatumire twasangiye kino kiganiro Antoine Manuma murongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB wakoze kwitaba ubutumire bwacu muri kino kiganiro tukizera ko no hanyuma ni twabikora ko muzotwitaba kudutumira kandi tuzokwama twitaba Gaspar Kobako urongoye umugambwe AND intadohoka nawe wakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze ku butumire ca mbere ca kabiri turashimiye abarundi n'abandi bakurikirana kino kiganiro murakoze namwe nyibutse ko muri kino kiganiro twari twifuje kuba kumwe nabo mushikiranganje bw'indero nubwo batashoye kwitaba ubutumire bwacu shimire namwe bwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro mediatrice Mesaba kabarije nayiko ndakibashikiriza Leo Masengo nawe yarahagarariye kino kiganiro shimire na Jean Baptiste Hatungimana ari mu buhinga bw'ivyuma muroranigwe aho muherereye